Mwaramutse muri iyi ndwi mu Burundi no kw'isi hose bariko baserebra bibuka agateka k'abakenyezi. Umenga le 8 niyo yari journée internationale y'abadame y'abakenyezi. Hari ikintu bonuvuga ko navuga n'umuntu en privé ingene bariko bavuga ingene bagiye kugabura amatongo yabo. Numva yuko ngo mu Burundi ngo umukobwa adashobora gutorana kwase. Jana varimo ironi ukuntu igihugu kiko kivuga ngo agateka k'umudamu agateka k'abantu twese turangana twarateye imbere ukumva baracafise amategeko ari très primitif. Ico kintu kiri primitif mwe nto kusigurira ubisiguriye umuntu wese ari civilize ukamubwira ko umuhungu umwana avyaye abahungu abakobwa batanu ndabaza abantu bafite abakobwa batanu akaja vyara n'umuhungu umwe ko iryo tongo ryose tuvuze itongo tuze propriété no kuvuga niba bafise parcelle mu gisagara bon nayo yimvuta ko ari itongo ko bafise parcelle mu gisagara bafise inzu se agasaza ko abo bakobwa bose batahazirayoye uwo muhungu aca yiganzira ryose c'est trop ridicule niho werekana ama peuple akiri primitif raisonnement zacu ziri primitif ntuzeye amategeko yacu ari primitif mvuze raisonnement kuko kina keshi usanga ababigwanya baba bafise raisonnement yumviye ubonye kandi kuri primitif donc sindashobora gutahura ingene iryo tegeko ritena nta sanse na nkeyiri fise mu bindi bihugu vyose genagena mu bihugu bindi bidatembere cyane usanga itongo barigabura abana bose uko bangana nta mukobwa nta muhungu murarigabura mubuzwa n'iki kurigabura uwo mwana ko yavuye mu nda y'uwo muhungu wewe umubujijwe n'iki biba byo kwitwaza ngo yagiye ku mugabo d'abord nta bakobwa atagenda ku bagabo ubu biko biraba benshi na benshi puis ica kabiri nta bakobwa bagenda ku bagabo bikanka et puis ica gatatu agiye ku mugabo so what agiye ku mugabo atwara izo mari nibisanzwe ntagende ku mugabo n'imbokoboko wa mugabo nawe musaza wiwe nawe uzorongora umugore azana agace kitoka avuye kwase biguma ari equilibre keno no ntabwo equilibre igomba gukomera uko ikikuru naka yavuye mu nda ya runaka atorana kwa runaka end of story ibikurikira aja ku mugabo aja ku mugore biramuraba sino ubikoresheje uko ngo wakugira ekite nkiyo wacu uti bon bishitse umuhungu avyaye abahungu babiri umuhungu makiga akaba umu engineer akaronka amafaranga menshi undi akabara Kenya ntashoboye kwiga toce turiho uwo akenye kubera iki kubera ari warikeneye ariko siko bimeze donc iyo raison ngo agiye ku mugabo ngo ntatonga akeneye iyo urumva ko it doesn't work like that. So je numva no kandi no inheritance ku umurage n'uburenganzira si service sociale kuko uri kuravuga ukumengo uri kurakora ibintu vya sociale n'uburenganzira umuntu afise yakena yakira aragwa ibintu vyase yaje ku mugabo ataje ku mugabo akaronka iryo tongo n'izindi mari kuko tukuvuga itoko kubera évidemment tuko twimvira au sens primitif y'abarundi abundi bavuze propriété hino bavuze bien sûr i property inzu niba bayifise ariko ashobora kuba afise inzu babamo akafise n'ayandi mazu atanu y'urudandazwa yo kurentinga ya holiday n'ibindi ese ashobora kuba afise ama shares muri company cyangwa afise company wenyine araninga urabona ngaha hose ama company menshi ama boutique ama iduka amasoko ama restaurant ama mazu y'abadocteur hari ibintu vyinshi harimo amafaranga abitse muri banke haba harimo ama shares yaguze mu yandi ma company cyangwa ama action mengane ko muhita hiyo mu gifaransa ivyo byose byitwa property iyo hageze kubigabura babishira ku mugozi hashobora ko hari amategeko kumbure niba bwarazi ijambo yavuze muri will bakagira ama wills n'ibiki mugabo ide yuko umugore atotorana kwase it's laughable it is extremely laughable biratwengeje birateye isoni mbere wanashaka usho gusanga famille kumbure mwe murazizi aho umuhungu canke abahungu usanga ari birara ugasanga umuhungu yaje umwaka wa gatandatu acagiye mu gisagara akirigwa riba akumena inzura urabona bakate nabose ko ari abagabo
mugabo umukobwa akaguma iruhande ya se na nyina agasenya akavoma komorodi akabungabunga se na nyina bagasaza akaboza kugeza bashaje burundu. None uvuga ngo uwo muntu hakagitorana itongo cakirara kiba kiza kirirukanga ngo aje gutorana itongo ryaba ushizemo na ntuzeye no bo ku mategeko nico kirara kiraronka what can you do kumbure umuvyeyi ashoboye gushiramo bike mu bintu bijya bavuga ngo will mu Congereza ashaka kugira ijambo asize avuze ego mugabo ahanini bijanye n'amategeko keshi na keshi usanga basaba ko nico kirara kironka moitié niko biri nta kundi. Iyo ni question de justice, si question ya emotion, si question ya social equity, yaba ari social equity nabivuze abakene ntiba baja kugora abatunzi abakene ngo tugabura itongo ibintu nk'ivyo, ariko ndashaka kuvuga ko kumva ko umukenyezi adashobora gutorana itongo kwase vyumvikana ko tukiri aba primitif. Okay, I'm sorry to say that. Iyo ni itegeko très primitive kandi n'ivyumviro bivuga uko nuvuga ko ari très primitive. Bo jibaho nzoba ndabishoboye nzofightinga ko abakenyezi nabo baronka batorana cyo kimwe n'abahungu. Jewe ni nasaza anifuza ko abana banje bogabura wingana kuko bose nabana kandi bose bafise akamaro kandi bose nije nabavyaye. Sawa muge musi mwiza, bye bye.